tugire Kristo. Mukama imbere yawe jewe nituye mu nyonga zawe, none nyakira umezagire mana yanje. Nahandi hari ubuhirwe atari mu nyonga zawe, none nyakira umezagire mana yanje. Twese nitinjire mu ngoro y'Imana, tunamire iyo mana yacu, dusenge kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mutagatifu. Dawa twese uri mu ijuru, ni wowe uri Imana se w'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Turakuninaje twebwe basamuragwa b'ubwiza bwawe, turakuninaje twebwe abo watoye ugatoranya, turakuninaje twebwe abo wakunze ugakunda akaza, turakuninaje twebwe buri kurimenyesha kubw'ijambo ryawe rikiza. Turagusabye utugirire ikigongwe kubw'intege nke zacu, utugirire ikigongwe kubw'amagara make yacu, utugirire ikigongwe kubw'imivumo n'ibisuzuguriro, imikoshi, amakarande n'izindi nezi zidushira kure y'ukuri kw'ijambo ryawe. Yeremiya mu nimba ziwe 5 yarigeze kwidodomba aravuga ngo ibyaha badata bakoze ni twebwe tubyikoreye ku bitugu. Ezekiel aravuga ngo noneho bari ibyamwa biteze, ngo none ni twebwe turiko turasharirwa. Ibyiza tutabona kandi twarabigenewe. Turagusabye mwami w'abami, turagusabye wewe rusumba bose, wewe mukiza, wewe mutanga bugingo, wewe mwami w'abami, uturonse iby'isi toshobora kuduha, ibyo twabuze dukoresheje ubwenge bwa twebwe abana b'abantu, biturose kubw'umwanya mwiza turiko turagusenga. Akira umashimwe akomotse mu kami k'imitima yacu, urabe bwiza uyu mubavu mota neza. Ntacyo waduhaye uyu munsi tutaguherejemo kimwe muri 10, nawe waturungikiye ngo tugaburire tumwirengagize, nawe waturungikiye ngo tumuhe indaro tumwirengagize, nawe waturungikiye ngo tumuburanire tumwirengagize. Mwami w'abami, mugira neza, mushobora byose, raba umurage watugeneye uyu munsi, ntituryama utawuturonse, utawuturonkeje. Ubutunzi wadusezeraniye, ndabizi ko intege nke zacu, ububeshi bwacu, ikinyoma cyacu, ubwiyorotsi bwacu, kutamenya kwacu, gufikinata kwacu, byatumye ibyo watugeneye, byatumye ibyo wari wadusezeraniye byose tudahoberana nabyo. Icyo cyose twokwimwa ni intege nke zacu, mu izina rya Yesu Kristo twicikirije amaraso yewe meranda, turagusabye tukironke. Byashitse ducanamo n'abacu, byashitse tubwirana nabi n'abacu, byashitse twirengagiza uwo tutari kwirengagiza. Mucunguzi w'isi, Mukama Yesu Kristo, we mugira neza, we mukiza indwara zose, we waducunguye ku gicumuro, we udutabara, we uturinda amagogo, we uturinda amakuba, we ugumutuvugira kwa Data, we wabonye ubuzima bw'umwana w'umuningene bugoye cyane. Burimwe ibisebuzi, burimwe ibibazo, burimwe imivo, burimwe ibimanga, burimwe urucekeri, burimwe amabuye, burimwe ubudongo, burimwe ibisundo, burimwe inyamaswa, burimwe ukwihenda cyane. Turagusabye tuvugire Yezu, amaraso yawe duciyorore tubibire mwabidasanze muri uyu mwanya, kugira ngo iri sengesho ryacu rirenga imbibe. Iri sengesho ryacu rirenga ibirere byose, rigere ku ntebe y'Uwiteka, rigere ku gicaniro cyo mu ijuru. Niho turahura ubutunzi, niho turahura urubyaro, niho turahura igikundiro, niho turahura ibyiza, niho turahura ibyishimo.
ndiko ndasenga nariko sengera mu majambo menshi ariko ndi gukabura amarangamutima yanje n'aya mugenzi wanje kugira ngo tugaruke mu ruhongore rw'abana b'Imana twongere twiyumve. Sindiko sengera amajambo menshi kuko utanyumva Uwiteka, oya, ahubwo nukugira ngo itegeko ryawe, ijambo ryawe ribe muri twebwe rigwiriye rwose. Erega ngo abubaha Imana nibo bana b'Imana. Gucatumye Yobu umuraba ukumva yo bicirato cyawe, unuko Yobu yarafite urukundo, Yobu yarafise umutima ukubaha, kandi Yobu yagerageza guhunga icyaha. Mukama hose twateye intambwe tukisonzesha amarigara, tukisonzesha ibiganiro birebire, tukisonzesha umunezero duhabwa n'abo dukunda n'abadukunda. Aho hose twabaye kure y'ice cyose gituma tutaronka akanya gakwiye ko kumva ijambo ryawe, ko gusogongera ku ijambo ryawe, ko gusesangura mu ijambo ryawe, uturabe ico dutabara. Turagusanga ubiduhera umugisha. Amafungo yabaye uyu munsi Mukama wari umunsi wa gatandatu, ubundi wari umunsi wo kuba kumwe n'abandi tukaryoherwa, ariko hose twaje kwikebukana nawe. Nk'uko Nikodemu Yohani 3 arabivuga, yahawe umugisha uri hejuru y'indi migisha kubw'uko yiyombye ari ku mugoroba akaza kuganira nawe. Ndagusabye Mwami w'abami, umwana wawe babirukanye ngo niyumvirize iyo dyonga, agenda kabunda kayumviriza, akizwe n'irisengesho, atabagwa n'irisengesho, abokere muri isengesho. Muri isengesho mfashe ububasha bwa Kristo, nibwo mfatishije imyuka mibi yose. Ndase uguhwera, ndase impanuka, ndase ubushe, ndase umubabaro, ndase agahinda. Mukama Yesu Kristo umukozi mwiza, waravuga rimwe ibintu bigakoreka. Dawudi yaravuze ngo wavuze rimwe numva kabiri. Naje uyu mwanya ndumvise ugutabara kwawe, ndumvise umurindi wugukiza, kiza abagwaye umugongo, kiza abagwaye amashanoshano, kiza abagwaye ibitega, kiza abagwaye ubuhumane, kiza abagwaye ibisuzuguro, kiza Yesu, bohora Yesu, tabara Yesu. Mukama Yesu Kristo umukozi mwiza, kiza wongere ukize, tabara wongere utabare, hezagira wongere uhezagire. Erega Yesu nushira 10 mu kiganza cyacu, 1000 turabikuzanira, kimwe muri 10 turakikuzanira. Nushira byinshi mu biganza byacu, ibyo byose nabyo tukuryajyanye. Duhagurukiye kumvira itegeko ryawe, duhagurukiye gusengera mu kuri no mu mutima, kugira ngo amahame, amategeko, amabwirizwa n'ibimenyetso by'Uwiteka bikorere muri twebwe, maze Imana ihezagire abo yageneye guhezagira kuri iki gicaniro cyo muri uyu muvukano wa studio Restaurant Komera Kristo ni muzima. Kwese tubeho imyaka watugeneye kubaho, baba basora bigeme, abagabo n'abagore, bose bakunde gusoma Bibiliya, nawe uheze ubagarurira ibyabo byarariwe n'inzige. Abari baratakaje igikundiro, abari baratakaje ubudahangarwa, abari baratakaje ubwizigirwa, abari baratakaje amahoro, Yesu herekeza imigisha turiko turabaturira, tuyibaturira n'umutima ukunze, tunezere ubutumwa wadushinze, kandi twumva ko nibabironga isi izokira, isi izobohoka, Uburundi buzotabagwa, gutyo Imana inganje yayo iganze muri twebwe, natwe twibereho tunezererwanye n'umukama Imana yacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, imigisha y'Imana ndayakiriye, nkayishira mu biganza byawe, nawe byakira ubuhuze n'ubuzima ubayemo, ari amagara meza uyahabwe, ari umugwizo uhabwe, ari igikundiro gihabwe, ari ubudahangarwa ubuhabwe, gutyo tunezerwane n'Imana muri iyi myaka yose yaduhaye kuba kuri iyi si. Nakagira umwaka n'umwe, nakagira n'isa n'isegonda umwasa dukuriramo. Turabukurambira mu myaka 120 wavuze nyagora ku ngoma, biduhe utangure kuduha amagara meza ubunyene, duhe ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi, turinde kandi turekurira ibicumuro byacu, natwe turakwemere kurira abatugirira nabi, abatubabaza, abatuvuma. Twarasobanukiwe ko akanwa kacu karema. Ndaremye amahoro, ndaremye ubwiza, ndaremye ubwizigirwa, ndaremye ibyiza, ndaremye ibyishimo muri abana baduhuriye kuri iki gicaniro, kandi uyu munsi abatakuryanije kimwe muri 10 bahumugisha papa. Ababikoreye aho mperereye ubahumugisha ugwije kabiri, kuko bagize umutima unyuzwe n'ukuri kw'ijambo ryawe, nibashingiye kubitangaza no kubimenyetso. Oyaye urakoze Mwami w'abami, urakoze mugira neza, urakoze nyine ijuru n'isi, urakoze nyine ubudahangarwa.
kwishimira, natwe turakwishimiye. Duhezagire turakiyo mihezagiro yawe. Amen. Tugire Kristo. Imana ni nziza. Amen. Imana ni nziza we. Imana ni nziza. Amen. Aleluya. Amen. Tuzoyikorera. Amen. Tuzoyikorera cyane. Tuzoyikorera. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amina. Aleluya. Amen. Amen. Aleluya. Amen. Nuko ndabaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ririko rirasozera umunsi kuko turi ahashira saa 3. Uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ngomba gato imbere yuko turyama sindarane ideni ryanyu, ubundi sindariko sindabikunda pe. Ari ibibazo mumbaza nkomba sinkwiye ko birarana. Nukuvuga abakristo benshi bagiye bambaza ibibazo bivuga kuri uyu munsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya itariki 15 z'ukwezi k'umunani. Hari umukristo rero wewe yero yarambwira ngo mbabajwe n'ukuntu ndadutereye n'umurongo w'ijabure, mbabajwe n'ukuntu utigeze unatubwira mu gatondo ngo umunsi mukuru mwiza. Ndavuga ni w'Imana. Reka je simbera aho si cyarimwe, ntago ndi Imana, sindi Yesu Kristo. Nibazo bahende nta muntu aba muri umuna wa Kristo, nta uba muri umuna w'Imana. Jewe narasezeranye n'Imana ko nzobyuka saa 12 ngasomera ijambo ry'Imana. Umwuka w'Imana atanyibukije ati bafite umunsi mukuru w'ugiriki. Nico gituma munandenganye mubwiye ngo nigishe kuzira ngiye Kristo. Je mu amundenganije. Kumundi no kwamagenda gukoresha ordo. Kandi si je ahubwo munabinezererega uko bizotugira akamaro. Hari harara n'undi yambajije ngo mbwira impamvu imwe tibiragaragara ko utaduze ku musozi. Ati ni kweri ko utaduze utagiye ahantu na hamwe ku musozi bahimbariza mu byo Bikira Mariya. Ndavuga nturanambeshe niba muhimbaza. Mugabo mbona nyene asha abimbwiye n'uburakari kuko yari audio. Ndavuga ni reka ndeke nsuke mu mabisi. Ndabwira nimbabarira gose niko nawe niwambajije ko nkomeye nuko ngwaye, niwambajije ko mfite kandi nuko nagafise, niwambajije na kimwe ko se ko mfise nka antenne yo ku radio ngo nje mvuga ngo oya ubundi Imana nikunda ko tuvuga ngo tugiye mu byayo hari ibindi twinshe kandi abantu bari bituzika ko kandi dufise mu Imana. Ndabwira rero ko utambajije reka ngwicecekere. Mugabo reka mbishure mwese. Ubundi reka ndababwira ikintu kimwe. Imana idukiriza mu mfubwa amabwirizwa yayo. Ntihagire umuntu n'umwe azosuzugura uwundi muntu mu buryo asengeramo. Kanatsinda Imana izizana kandi karyo keza kugusengeramo. Ubundi umunsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya Bibiliya ni utanga ku muco. Nimba rero naraganye n'Imana ko ikintu cyose kiri muri Bibiliya aricyo nzogira ihame mu buzima bwanje kandi aricyo nzigisha. Bisigura ngo ugiye kundonderesha mu wundi busesangutse ubundenganije. No mugiye mbaho uburorero nkabaha kuri ba Napoleon Bonaparte, nkabaha kuri ba Socrate, nkabaha kuri Jean Max, nkabayiki nuko byinshi mba nabyize mu ishuri mbifitiye ubuhamya. Uwo mwigisha nimba atandonze yarabinyigishije cyangwa mwandagize ubundi busesangutse mugabo nshobora guha nk'ibice ubusa n'ibice n'igice kimwe kwijana. Kuko ubusesanguzi bwa Bibiliya burihagije. Kuko Imana niyigenda kwigisha ati burya iki niki. Ko narabibabwiye Bibiliya ubundi iyo usomye inkuru nziza ijambo ryavuzwe na Kristo, niyo usomye imigani ya Salomo, niyo usomye indirimbo za Salomo, Abakristo dukwiye gukura tukamenya iruhande y'imyanya tubura hariho n'ibyo usanga udahuriza ko na mugenzi wawe n'umugabo n'umugore. Si kuvuga nabo batarahukana babanye niba bisigura ngo ibintu byose babihurizako. Hari icyo bisabwa kurekera mugenzi wawe agakora ukicecekera kugwawe ruhande. Ubundi mugomba ko ibintu byose byumvikana.
ibintu byose mubihuriza kijana kwijana muba mwamaze kuba n'ibigirwamana. Nagenda babwire ko mu mbaraga ubudahangarwa umwana afise harimo na negociation. Muzorabe Yakobo kugira ngo ubutabazi bwe bube finale yabaye negociation yabona sebukwe Labani akaba nayo narumwe yari yaricecekera mugabo umunsi wuko Labani amenya agaciro ka Yakobo habaye negociation avuga ati turapatana bigenda uko. Nubwo rero hari ibintu dushaka kuba turabukatolika twese ari ibyo tutumva kumwe nk'ubujya nk'akarorero simbahenda sinovuga ngo ndahagurutse ngo nsiti ikindi kintu ngo ndagiye kandi nzi ko naho nsengera numva mbwa nibisigura ko abagendayo baba bagize ikosa. Hari abagendayo ko bafite akanya, hari abagendayo kuko babikunda, hari n'abagendayo ko ibyo babwiwe. Mugabo icyakujanyeyo ikigutuma ukora ikintu nico cyagaciro. Reka ndabaha akarorero nk'ubu uri kuraraba muri Bibiliya. Ubundi Bibiliya muvyeyi Bikira Mariya imufata nk'umugore adasanzwe. Ubwa mbere umugore yubaha Imana, umugore yemera Imana, umugore agamburukira Imana, umugore adatinya ikindi kintu na kimwe usibye itegeko ry'Imana. Yavuze ndamusabye umukamaniwe nk'uko ubishaka. Ntibisigwa ko yarabisobanukiwe. Kwambwa tugiye gusama indati je ko nari bumenyane n'umugabo biragenda gute. Sibyo nukuvuga n'umugore afise amarangamutima adashingiye ku muryango wa se na nyina gusa ahubwo ashingiye kwisi ku gihugu. Buriya abakristo mwari muzi ko umuntu umwe Imana nishobora kubimbona nk'umukobwa wa Theodora na Suavise. Wapi imbona nk'ihanga Imana avuga ati nukiri Yakobo none uri Israel igihugu cyacu. Imana imbona nk'igihugu, Imana nimbona nk'akatombe nk'akamuriko murabona kuri kamera. Iyo ndayishimiye, iyo ndayizeye, iyo nizeye mukuri kw'ijambo ryayo, Imana ishobora kuba ngipanze inzu y'abarundi kandi ikandinda ikama amahame y'ukugene mbaho neza. Niyo mpamvu Imana ndababwira ati ibyo mukora byose mubikore ku izina ry'Uwiteka mureko atateye ry'Uwiteka mwarenze, kuko nayo mazu muza murimukira mukaza nasanze y'inyabo ngo nasanze y'ibiki mwimuka mutagishije inama Imana. Niyo mpamvu inzu ya Murundo yipanze keretse wakaniwe cuhengera imisi ibiri imbere niburi bishobotse 5 ugenda umusabe ikigongo nguti kukwezi ndabona amafaranga azongora apfuma kwangira kwima ikigongo mugabo mubwiye apana ko bunda kandi apana kumubesha. Icya kabiri n'ubu ufise amafaranga ntuze yakoze ikindi ngurenze ko nisani imwe n'umunota numwe niko Tobito yavuze, kuko Imana no mugiye mugipanza amazu irabagirane irabahangaza, kuko inzu uba ari umusozi uriko kugira ngo uganire n'Imana igusanga mu buriri bwawe. Ikintu cyase kuri iyi si usibye cyanditswe ceranda gifise impamvu y'umwana w'umuntu cyakozwe. Mugabe cyanditswe ceranda naco ari byabaye ari amakuru yo kudukomeza kugira twegera Imana, nabyo bifise impamvu ikomoka ku Mana yo kutwegereza Imana. Mwakumubwiye Bikira Mariya ku byukuri Bibiliya nitanga umuco. Nagerageje uburyo bwose nkoresha Bibiliya soft nibyo binyaruka kutora ikintu, ngerageza uburyo bwose ja muri Google Google nukuvuga ngerageze ndabe kugene ico bavuga ko ntabwo Bibiliya ifise ikintu ivuga ku munsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Rero kurira mu ijuru kwa Kristo hariho no kurizwa mu ijuru kwa Bikira Mariya. Mugabo hari amajamba mwamwe agaragaza ubudahangarwa bw'umubyeyi Bikira Mariya kandi kanatsinda hariho n'uwambajije ngo mbega hoho ngo kwavuga no mugabekazi ni kwereke ubundi nyina w'umwami misi yose yitwa umugabekazi. Ubundi nabamusenga nibaza ko atabamusenga uku guhimbaza naho nibaza ko ari anniversaire niko mbyibaza nimubimore nimunabimora Imana isubirize mu nkoko abari yimporera ko muzoba mu icyo natsi awabinyigishije nimora binyigishije uzubinzitse utabinyigishije ngo ino kuruhuka tubiganire ko mwuka w'Imana akorere muri twebwe twumvikana. Nukuvuga rero iyo umukristo ataratahura agaciro ku musozi ahora yiruka ku misozi atazi icyo uwo musozi watongereweko. Ndabaha akarorero mutanyita umwangushe sibyo ndaje ndabakaro mbere ko ndabaha ibyanditswe bweranda bifasha gutahura icyubahiro cyihariye
kidasanzwe cy'umwihariko Imana yahaye umubyeyi Bikira Mariya. Ndaje mbanze mbabwire kuko ngaho tusha tuza muri Luka ikigabane cya mbere. Iki kintu cyo kujya ku musozi nukuya gucira urubanza utawubwiye ko ndi kuri wa mukristo yambaza ati iyo yaba wari umukristo yeyubashe ngo ni wari gusiba uno musi wowe ngo imugera ngo ni buri ngo wari gufuma ngo uca ngo igikungu ngo ni hafi yawe. Ndavuga ni gute umwana w'umuntu ibyo yumva ko abandi bantu bose ega n'ijambo ry'Imana turivuga duhagaze mu izina rya Yesu Kristo, tukarivuga kandi turekereje iryo zina rya Yesu Kristo mashuka mutima mweranda, tukabwira Imana ati twateye imbuto ni wowe ukomeza. Ubaza ngo tugenda tubyikore ngo ibyo twabwiye ngo urumva Ramana ngomba bare babyumve kada. Bivuga ni bivuze mu izina rya Yesu Kristo umwamukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu nibize byange. Nibi gusanga wijera urahaguruka, uratambuka, urakirura boga. Nibi gusanga utizera urahamana n'itegeko ry'Uwiteka. Bibiliya iravuga uwo musi w'itariki 15 ukwezi k'umunani mu gitabo cy'abami ba mbere mu kigabane cya 12. Ibivuga hari ijambo ry'umutwe rivuga ngo igicumuro cya Yerobowamu. Reka mbasomere cyanditswe cyerana hama mbaganirire gatoya. Mwumve ngo ibi bintu mutumva birekera babyumva babikore. Imana idukirije ubupfu bw'amabwirizo. None abanyisirayeli bariko barava mu buja bwa Misiri, mwavuga ko Imana none nayikora ibintu by'imihango. Nukuvuga yarakoze iki? Yarafashe ibwira Musa ngo niyo yihaniye abanyisirayeli kuko bayicumuyeko bidodombye mu mitima. Mwumve ngo ntibari basaba ntibari baragujigiye abanijije inzoka. No, bari bidodombye mu mitima. Icyabaye ni igiki? Imana ikirema inzoka abantu bari ziravunduruka ziraza. Igukomoye watera upfa. Igukomoye watera upfa. Bamaze gutakamba bagasaba Imana. Babwiye Musa ati dusabira ikigongwe ku Mana. Batohoje bamenye ikosa bakoze ngene barizitego ry'Imana. Imana yacibwira Musa ngo iki? Yayibwiye ngo babwire bimuke bajabuke hakurya. Yabwiye ngo umusozi suwa muzohezagire ko ni mujya guhezagira. Yabwiye ati cyuri inzoka isa nizo muyicure mu muringa. Yafashe ikintu bafishe kandi bashoboye ucu yimanika. Ubuza guca bugufa akayihweza nuko biritavuga ngo uza guca bugufi ngo uyihweza wese arakira usagwe arakira ubumara bwayo. Mugabo ujye nuwaca mu bugufi akavuga ati ko ari Imana yavuze reka mbikore ko ari Imana yavuze. Icyo Imana yavuze nico gihangayikishije umutima wanje. Icyo Imana itavuze ndacubaha kubakibwiye kuko ari ibonekegwa ari yerekwa ari muganiki ndazishinga kandi shingiye mu hanuzi bwa Yeremiya 17. Icyo Imana yavuze kiramangayikishije ku buryo mvuga nti Imana no bimenya gute byose. Muga Imana ikanda ikavuga ati imyaka usigaje n'imike niwe urabimenya byose tekana nibyo bishire mu ngiro tuje. Reka ngo imyaka 77 n'imike mbere y'Imana. Umunsi umungara n'imyaka 1000. Nukuvuga ikiba n'ikiki. Imana mushobora byose ni mushobora byose nyene kandi ni mutananirwa n'umweranda w'Isirayeli ni umudahangarwa wa Yakobo. Munege nke zacu cyo tuba tuvuga ngo numudahangarwa nako burya muzora amazina y'Imana tuvuga ngo numweranda wa Isirayeli nuvuga we watabawe we wabuhotse we wahinduriwe izina mugabo numudahangarwa wa Yakobo burya umudahangarwa wa Yakobo nico kimwe n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo kitagwa mu giwane cya kane aka yari yabwira Imana tuburera unshize ko ikimenyetso uzombona wese azonyica ati no uzokwica nzoguhora incurindwe. Kandi Imana imubwiye ngo uravumwe kuko wishe mu rumuna wa maraso yiwe rekarantakira. Givana nisubirirwa iricaye ku ntebe y'imbabazi ukwizitanga n'ikuzi ariko bahiriwe abazihurumbira. Uyu mugabo Yerobowamu mwumviritse ngo Yerobowamu ndi mu gitabo cy'abami ba mbere igabane cya 2:25. Yerobowamu yubaka Isikemu ku musozi Efurayimu yiberaho hanyuma avayo yubaka Penuweli. Yerobowamu yibwira mu mutima wiwati ubu bwami buzohava busubira mu muryango wa Dawudi. Icyo gihugu nicyaduga guhereza imbagwa mu ngoro y'umukama i Yerusalemu. Umutima w'icyo gihugu ugahindukira kuri shebuja Rehobowamu umwami w'Ubuyuda. Bazonyica basubire kwa Rehobowamu umwami w'Ubuyuda. Umwami arahanuza acacurisha amashuri. Urumva ahanuje bande? Acacurisha amashuri abiri y'inzahabu. Araheza abwira igihugu ati aho mwadugiye Yerusalemu biramaze ngize imana zawe Isirayeli. Imana irahindutse iravuye mu ndome zose nkuru ivugiye mu ndome zose none. Ngize imana zawe Isirayeli nizo zagukuye mu gihugu cya Misiri. Kuvuga Imana se umucunguzi wacu Yesu Kristo irishwe.
irishwe gusa n'ivu. Niwe imwe ayishira i Beteli iyindi ayishira i Dani, ico kiba igicumuro. Igihugu kije imbere y'ishuri imwe muri zo kiragenda gushika i Dani, yubaka inzu y'igitabo, agena n'abahereza nkuka akuye mu bantu babaye batarawe muri bene Levi. Yerobowamu agira umunsi mukuru mu kwezi kugira 8 kwigenekerezo ry'15 ry'uko kwezi, agira umunsi mukuru usa n'uwo bagira mu Buyuda. Ndaje tuganire uwo bagira mu Yuda bawukora gute, uwo wagize kwa Yerobowamu bawukoze gute? Kandi mwumva yose ko yakozwe n'abasaserdoti. Mugabo bamwe nabo muri bene Levi abasizwe bato, abandi nabo mu bantu babaye. Kimwe bakizaye mu muki kindi mu bigaragara. Aduga ku ruhimbi ahereza imbagwa y'amashuri yari yacurishije. Uwo ni Yerobowamu. Ni Beteli agira gutyo nyene. Agena ari Beteli. Mwumve ngo i Beteli hari ibibanza bine bigaragaza ukuduzwa, kuzamurwa. Imba bikamera ko yadugije yurije. Hari ibibanza bine bigaragaza kuzamurwa. Ni mu bishaka mu bisabe kwenyigisha. Hariho Berisheba, hariho Beteli, hariho Yeriko, hariho Yorodani. Ibi notamenya amateka y'i Berisheba bahakora ariko bigenda gute? Ngumenya amateka y'i Beteli, ngumenya amateka ya isa amateka y'i Yeriko, ngumenya amateka ya yo hakurya ya Yorodani. Aho Eliya yazamuriwe amafarasi amagari yo mwijuru akaza akamutora. Elisa akahakura iki? Impano, umugabane ugwijaka. Ndabarahiye ibisigaye byose bizoba ari mwafu. Niyo mpamvu dusenga amasaha menshi muga nitwishuko. Buri nta mwana w'Imana asenga buri munsi afise se yaseye gusenga yabwirizwa gukenyuka. Imivumo irakomeza igacana, ibitobora biragakomeza bigacana, icyanzo kirakomeza bigacana. Sinzi umukristo yarose mu ndoto ndarotoye kare ngo yarose indoto irimwo patira mano bavuga ngo ijwi ryawe narimenye. Ngwijwi ryawe narimenye bari muri retraite. Ngori karabigisha ku cacu bico mukama. Ngwijwi ryawe narimenye. Ngo yashingiye nayo Imana ngo avuga ati urumva kijya kintu. Ujya n'umutima uhuge wiyo ngo yashingiye naye ngo abandi ngo babwire ngo je bana banje narabigishije kugitanga. Ngo arabiceceka kandi ndabizi ujya mu pasoni abana be baratanga icacu. Abana be nigeze kubakira ngako sinamuvuze nakoza visi ngako bicanye. Ana bibo baratanga icacu bamaze nabana bahagurutse neza. Mugabo iwe byagaragara ko muri we ari akantu kakangonongono gatanguye kumuzamo. Uko niko shetani. Narababwiye hari amategeko 4 ariko arabaremera mubwe mutazi. Amategeko yo mwisi y'imyuka 8. Apana amabwirizo Imana yaduhaye. Kuko murage amabwirizo harimo amategeko, harimo ingingo, harimo amahame, nabwo Imana ifashije ingiriye neza no bigisha mukabitandukanye. Burya amategeko, amahame, ingingo, amabwirizwa sico kimwe. Mugabo ajya amabwirizo yose kwa 612 nukuvuga byarimo kandi naho bayazanye bakagira 10 naho nyene birimo. Kuko nk'ijya kane nk'ubu niki ningingo yafashwe nutasona sona nyoko nutoshobora kurambira mu gihugu uteka gwaye. Urakunda umukama Imana ni itegeko nutayikundura we genda biratandukanye. Nukuvuga ikira gusa sibyo ndiko ndigisha. Ubundi ni kubera iki musenga mugakanyuka, ni kubera iki musenga mukagira imivumo n'imikoshi, ni kubera iki musenga mukagwara ingwara zimwe n'abapagani. Ubugwafu n'ururogo rumunga byogira natirimo nikikunda. Sibyo ndiko ndigisha reka mbishe kuri iki kibazo. Ngo Yerobowamu agira umunsi mukuru mu kwezi kugira 8 kwigenekerezo ry'15 y'uko kwezi, agira umunsi mukuru usa n'uwo bagira mu Buyuda. Aduga ku ruhimbi ahereza imbagwa y'amashuri yari yacurishije. Ni Beteli agira gutyo nyene.
agena ari Beteli abahereza nkuka bibitabo yari yarubatse. Aduga ku ruhimbi yari yarubatse Beteli kwigenekerezo ry'15 ry'ukwezi kugira 8 ukwezi yari yaritoreye wenyene. Agira umunsi mukuru bene Isirayeli aduga ku ruhimbi ngo turirisenga. Ndapfinze atwaye igihe kingana gute? Reka mbabwira amateka gatoya. Yeroboamu ni muri iri jambo havuzwemo abami babiri. Havuzemo uwitwa Yeroboamu n'uwitwa Rehobowamu. Yeroboamu na Rehobowamu bose bari kuri natire ya Salomo. Salomo igihangango wakunzwe n'Imana. Burya Salomo agereranya Kristo. Niko yagusa yavuye agira intege nke ko abagore cyaye kubera iki mugabo mwisi y'umwuka Salomo uri kuri amateka yo agereranya Kristo kuko umwami nabo bagereranya Imana. Nukuvuga iki rero Salomo yari afise abagore batandukanye siwe ndiko ndazako. Ngomba ndababwira uwo mugabo yashize amateka y'itariki 15 z'ukwezi k'8 yitwa Yeroboamu. Yeroboamu yari umunyamishiri ni mwene Nebati. Yeroboamu yavuka kwa Nebati kavuka mu Misiri mugabo aza kuza kuba kwera kujya kuntu Salomo yari yarongoye abagore bo mu bihugu bibanyi huya ntibizomutere sibyo aza kuza kuba umusangarembo wo kwirembo rya Salomo. Bisigo ko ashobora kuba rumwe mu miryango y'abagore biyo kuko Salomo cyari gihangange pe. Icyo gituma n'umugore w'amajanirwe w'amajamene w'amajecenda abami bamuha kuko nta mugore asanzwe yigeze arongora usibye incorekeza abamikazi biwe. Incoreka amajana 3 n'abagore amajanirwe. Nikuvuga ikintu cyabaye n'igiki. Imana iboningana Salomo ashaje agomba guhonga kugiturira isenga gibigigomana turababayari bashera bivuga abagore biwe baramutsikamira baramuneje. Ici yakoze ni igiki Imana ivuga tubwami ndabutabura. Salomo kubwisezerano rya se Daudi no kubwisezerano nuze nawe ndamwicecekeye ariko abamukomoka ko bagiye kugira ibibazo. Salomo murumva ko afise umusuku yitwa Yeroboamu. Yeroboamu mugabo afise n'umuhungu samuragwa yitwa Rehoboamu. Hariho Yeroboamu hakaba na Rehoboamu. Sawa? Nukuvuga rero Imana iravuga ngo uwari gutwara intara 12 z'Isirayeli ndavuga intara ya Rubeni, iya Simeo, iya Levi, iya Yuda, iya Dani, iya Nefutali, iya donge zose gushika ku Yosefu 12. Uwari kuyitwara sawa ndabica mwaka cyari Imana kirungi ku mwana zitwahiye. Aje uwo mwanuzi Imana murungikana umutama na mushashi gikwembe gishasha. Cyo gituma gikwembe burya no budahangaga. Imurungikanye gikwembe gishasha Imana imutega kwicamwe ibipande 12 birasigura zanzo 12. Babahungu bane ba Yakobo bakomoka ku batandatu bakomoka kuri Leya, babiri bakomoka kuri Rakele, babiri bakomoka ereka mvuga uko bavutse. Hariho bane ba mbere bakomoka kuri Leya, babiri bakomoka kuri Biruha incoreke ya Rakele, babiri bakomoka kuri Zilipa incoreke ya Leya, babiri bakomoka kuri Leya na babiri bakomoka kuri Rakele. 12. Nukuvuga Imana irungi ko anuzi ahi awucamo 12 ubu inzu yose kwa Salomo acatera ibipande 2 gusa. Nukuvuga Yudaisme Salomo yari mu Yuda nande na Benone Benyamini agahereza ati kazakugwanako umwe aziyunga nawe. Iyi ni mitama na 10 ayitera ku musuka ari kwirembe ace akira indogo bwe Salomo yagenderako byose byambekwa wa musuko wiwe. Salomo yaravuze ati nabonye igitangaza ku isi sinigeze mbonaho umva ati natangaje no kubona umusuko agenda ku ndogo bwe yasebuja adafite ijambo y'ukuri kumukura. Ibyo ni Imana yabikoze. Nibyo Bikira Mariya avuga ngo yakwiye kwingoma bigaje yimika bato abakungu nabo abarungika zirayoye siruka mukigabane cyambere sendimo icyo kitiyo. Yeroboamu rero Imana ishaka kumuha intsinzi ndakomotse mu bushobozi bwiwe mugabo intsinzi ikomotse mu budahangarwa bw'Imana.
bagomba kwiyunga gato na Rehobowamu kubw'abakurambere bamubwiye. Rehobowamu umuhungu wa Salomo na Rehobowamu umusuku wa Salomo bagomba kwiyunga. Baramubwira ati Rehobowamu, we ntuzoshobora gutwara udahamagaye Yerobowamu ngo mwiyunge. Ko yavuye yomoka aramwomora, mugayomokana isezerano ryo gutwara Isirayeli ntara 10. Urumva ko ari Imana izimuhaye nakimukomakoma. Mugabo Rehobowamu biranga ko yiyunga nawe ngo batwarire hamwe. Abatama baramuhanura aranga, bace baramuta barigira. Muje kubisoma muri igabane cya 12 mu ntango Rehobowamu abo mwami w'Isirayeli. Icyakozwe ni igiki? Yerobowamu araraba wa musuku araraba ati Imana yaba niyibuka ati ni Imana yabamana. Avuga ati aba bantu rero ko buri mwaka bama bagenda muri Isirayeli kugira iminsi mikuru, umunsi umwe bazogenda bace bafatiki bace biyunga na Rehobowamu umwe afise intara 2. Ati bazoce bamindukirira byita kwisuzugura, kutamenya impamvu y'icuri, kudaharanira ubudangarwa bwabo. Icyabaye ni igiki? Murakizi icyabaye Yerobowamu aha kuvuga ati Imana Isirayeli yo yantabaye, Imana Isirayeli yo yampezagiye, Imana Isirayeli yo ngize icondi, Imana Isirayeli yo yamaye kubicondi ico. Murazi urupfu rwa Yerobowamu, Imana yaramusanzaje, Imana iramuvugutira idawe. Gushika yaramumaramaje umugore we umuhanuzi akazaza ngati ico gitambo watambiye ari Beteli, watambiye ibyo bigirwamana byawe, Imana mushobora byose izokudira. Ngo Yerobowamu aravuga ngo waninde, akimutongera utoka gatoka akaboko karamugara, ambwira ati saba ikigongwe ku Mana. Umwana we waragwara, umugore waje kuraguze, Imana ivugana n'umupfumu ati mubwira utarapfa. Asanga yamumenye, Imana avuga ati wowe uri muka Yerobowamu atarapfa no gupfa. Irakuraho umuryango wiwe Yerobowamu mwene Nebati arasibanganyo kandi ari Imana yamutoye. Mugakuko Imana yamutoye nakomereze ku itegeko ry'Imana, agaca agomba kubikora uko byumva. Imana igira gahinda mu mutima, Imana irababara, Imana iratunura, Imana yavuga ati Yerobowamu cyokoze nacutse. Rero iki kimwe mu bicumuro byatumye Imana ihonenya Yerobowamu ni umusozi. Ni imisozi 2 yubatse kw'impimbi, agafata ko imisi yose tariki 15 z'ukwezi k'8 bazokwama bariko barahereza inkuka, mugabo idahezagira izina ry'Uwiteka. Nukuvuga yabikoze kubw'ubwo bafise, avuga ati ndondera ikindi kintu kincungura. Sigo hari gera tutakazi ihame ry'Imana tugakora ikintu ngo ndabe ikindi kintu contabara. Imana iri yagije, Imana iri kwica. Nugira ubwo barero abagiye ni umutima wawe ni Imana yawe. Ababikora neza Imana ibaha umugisha, kuko ubundi y'Imana ikintu ngikora nabira kwica. Hagiye mugi birakwira ke uragwiza ibicumuro bugikwica nka kujya ko umuntu yegeranya abana akaca batera mu nyumba. Irabira kureze. Wari yatera muretse aravyegeranya. Mu nyuma Dawudi araza. Nukuvuga rero ico shatse kuvuga niki? Nugasuzuguza ubuzima bwawe cyangwa ubeho ubabaye, wibaza ngo nzobigenza gute cyari bizogenda gute. Imana mushobora byose irahangana, iri ku ngoma. Nacizo kwima naco zohibura. Nacizo kwima naco zohibura. Birasigura rero ngo abataduga ku musozi nimubacira urubanza. Oya, kuko hariho n'abafise abagwaye batagenda, hariho n'abafise impamvu zo kutajaye. Ubundi ikintu cyamaze kubona muri Bibiliya gifise precision sinza ncita. Bwani babisigura ngo umukesi muba buti ari nyina w'umwami wanje. None rero reka mbabwira ibyanditswe bwiranda bishobora kubafasha gutahura. Ku ruhande rumwe mureke gucira urubanza batabyumva uko mubyumva bataduga ku musozi. Ku rundi ruhande namwe
namutoba mumusenga namutoba mumwitura umubyeyi Bikira Mariya mureke gucira urubanza babikora kuko hari amajambo y'Imana yubahiriza agaragaza icyubahiro cyihariye cy'umubyeyi Bikira Mariya ku buryo abamwemera abamwubaha abamwumvi botegereza kugira umunsi we wihariye gusumba abandi bakenyezi. Bibiliya iravuga muri Luka igabane cya mbere ngo mu kwezi kugira gatandatu umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara cyo mu Bugarere cyitwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi, nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira amubwira ati urumva yinjiye ahari bangaye mwebwe abamarayika b'Imana binjira mu kwa hari amadayimoni gusakikije ugambe nimutunze ububashi mu mutima wawe nta mumarayika w'Imana hari byo mwigirije mureka murinzi heba kubesha nabiyebere ko nta uhari namutunze umutima wo gusambana yaje yaravuze ngo uwo bazofatana umugore undi ngo musavuze ngo bazomucemo je yavuze ngo ntuzomwihweza gusa nuvuga nawe mvise mu bitekerezo uvuga uti ya shetani yigusha gusambana intera ndisambanya ndaje kwiga rya bakogwa ndakaraba ndakandikira ndagize ubitunze mu mutima nurana bikora wamaze kubikora nta mumarayika w'Imana hari abamarayika b'Imana mwarabishe gusa ntibapfa garuka mu rukundo rw'Imana no mu mbabazi zayo utunze inzi gutunze ishari ryase ko ubabarira mugenza wawe byase ko wumva intege nke za mugenza wawe nta mumarayika w'Imana arawerere na majini gusa niyo mpamvu akantu gatoyi abari gukubitika abari gutabagara abari kumaboko ko niko umwigeme umumarayika w'Imana seruka harakavuga Danieli ngo afukamye i Babyloni umarayika araje ati Danieli niye Gaburiyeli nyene Danieli muhungu w'igikondero muhungu w'Imana yo atugipfukama Imana yari yarungitse ibisubizo atariko ubutware bw'uperesi bwaje buranangira ati gushika Imana izabibona kutarasubizwa ubw'umutakamba Danieli ati rate birarungika marayika nde Mikaeli protokole ya mwijuru ntivogerwa Mikaeli Gaburiyeli ntiyagwana aza kuvuga nta ntambara zari ku mubyeyi Bikira Mariya mwibuke ko Yesu Kristo yavuze ati shetani raje ariko nta butunzi bwayisangamo ni mukureho connection y'umurozi mukureho connection y'ugutabwa mukureho connection y'ukubengwa mukureho mwitandukanye n'imivumo mwitandukanye n'imikoshi mwitandukanye mu guheba icyaha no mu guhurumbira itegeko ryo witeka murangende duheza kiko kuko cyo umukozi wa mutima mweranda Bikira Mariya umukozi wa mutima mweranda rwose aravuga rero mwaramutse we wuzuye ubutore we wuzuye inema umukama muri kumwe we wuzuye ubuntu mukama muri kumwe yevura marika kora mukijya mukigenda niyenda bagane wa uzonera iteka umunsi umwe no kurunda mutse nabyo n'uvuti mwaramutse yakashya nijemi mwaramutse Anita we wayisemwa neza abantu uranwengera umunsi umwe no kuri cyase mwe muraboneka ko mukabona Yezu yambaye kanze mana ajya no kugira ndote gusa umutima wanje ubona ibyiza nibitangaza iyo mfite umwanya wa Bibiliya niyo mpamvu abantu mushaka duhorana inyanya gusoma Bibiliya nkayitakaza no kuri pe murabazi kandi ari umugenzi yabivuze je nk'umuntu yoshira hana akambwira ati wewe ibyo byose birikora na reka kwikora ntabwo ari n'ibintu bitangaje muga hari ibintu dusanga tujejwe mu buzima ko abana bafunguye ko hari isuku ko hari ibyo bintu rero Yesu Kristo yarahiriwe cyo tumavuze ngo umwana w'umuntu ntagira hake ko musango ariko inyoni zirafise nabyo ngene nakajagara no kuvuga ukanyera Bibiliya nkigumira numva nyene ijuru ryo bari muri jewe ijuru ryose riri muri jewe ndashimye bwarabutse we uzuye ubutore mukama muri kumwe Mana ube kumwe natwe icyo ni jambo ryerekana ubudangarwa ukuba ibi bitubakora ryari iyo mu buzima bwawe wumva uhorana ibyishimo wumva uhorana amahoro no mbwiye udakikijwe n'ibiguha amahoro wumva hari ikirere cy'ubutabazi bw'Imana kuriho nawe utoyibona mu ishusho kuko ngo aravumwe umuntu abona Imana mu ishusho y'umuntu nuko ni mwuka kandi n'ukuri ni kuri vuga igihe dutonze ukuri mu mitima yacu Imana tubabarira dutondoza abandi ariko duha ubwenge bwo kubana amahoro n'abantu bose
Mariya ngo abyumva gwa mu gahundwe yibaza iciyo ndamutse ivuga ntiyihagaze avuga ngo ndiko bimeze ngo je sindabizi sizanzovugana n'Imana. Nyamumarayika yamara aramubwira ati humura Mariya waragiriwe ubuntu n'Imana. Hamwe atari mwe mubyirata bikavugwa n'abandi. Mana uzoduye gukorera neza abantu umunsi umwe uzombe gukorera neza umwana w'umuntu avuga ati no kuri Anita Imana iri kumwe nawe. Apana kubera nyene abonye agasura canke kagogo ko ntanako mfite. Mugabo yumva nyene ko ahari umurimo. Kandi nk'ibyo biroroshe nkuko uhezagira abana bo kuri iki gicaniro ukabaha kumenya agaciro ko kuri iki gicaniro tugahuza umutima tugahora tujya kuraba abagwayi mu bitaro n'abapfunzo bakavuga ngo muri mu buntu bw'Imana muri mu butore bw'Imana. Cenda bwibuka mu kibumbu mu Mariya no tarafise n'icaterero mu mwana twatumushiriye ibitenge twatumushiriye igitenge agasabuni hagushima ararira. Mana hezagira ubwoko bwawe ubaye byinshi tutware byinshi nzobukoze cyane n'ubikishi waje sindabikuryaganye naco mvise n'ubikoze ningura mu twongera n'utwo ntambara ntitukeye ntabyo mu kabare ntabyo ku musenyi ntabyaye two nokura mu twose iyo ngize umunsi mukuru w'Imana nkanya n'umuhuje pasteke n'ibyo Imana y'inzita Jesse barari gituma widodo jangize umunsi mukuru badi ikintu cyitwa ngo ricamwa cyangwa amata ibindi byose na nyamuzo barari bavuga ngo jupani nyama ngo ibiki ubundi munsi mukuru ngira ukomeye cyane na maki naho sindenza bindi nekanutse nka momori. Mana unyera umugisha ngoze kandi ubucishe muri abana bawe ariko nubishaka ukawucisha mu kiganza canje yemwe kabayo ndabitsi ko inzira zawe zirenga igihumbi. Nukuvuga rero urabye muri Luka 1:28 ku byukuri Nyamumarayika arinjira abwira Mariya ati mwaramutse we wuzuye ubutore umukama muri ko. Ku murongo wa 42 Bikira Mariya ashizije hejuru ati umumarayika arashizije hejuru ati oya ni Elizabeth. Ni Elizabeth muri iyo misi Mariya arahaguruka agenda yihuta mu misozi aja mu gisagara cyo mu Buyuda ashika mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeth. Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya umwana arakakaza mu ndiyumviye kitangaza cy'umugore. Yohani Batista abatirijwe n'indamutso ya Bikira Mariya kuko Kristo yamaze gusama mu nda yiwe. Elizabeth yusuwe na mutima mweranda mukwiye kugira agaciro kugezaho ngenda muzuye mutima mweranda aho mugeze hakaba amahoro amahana kagenda aho mugeze hakaba ibyishimo aho mugeze ukuri kukamenyekana. Yohani Batista yamenyekanye muri iki gihe acashirije hejuru avuga ati mu bagore warahezagiwe iyumviye uwo ni mubyara we kandi n'umwana w'ibungenze arahezagiye. Mbega iryo teka ryuko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe niki muravugishwa niki ababyumva ukubicecekere Imana bari kumwe nawe. Mugashira umutumwa Yohani mwavuga ngo mbaye ncyumva amajambo y'indamutso yawe umwana mfise arakakaza mu mbanyi akanyamuneza kariko karamusya ekurahiriwe wewe wemeye ko iryo watumwe ko n'umukama rizota. Uyu muntu ari mu bibazo by'igitwarire byiki avuga ati umutima wanje uranina hazimana musha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje kuko yibutse umuntu wiwe muto kuva abantu bose bazonyita umuhigo nkakora ugira byose yangira ibitangaza izina giwe ni geranda agira ubuna bamwubaha bose uko imbyaro zikurikirana yerekanye icyo ukuboko kwe gushobora asanzaza bene umutima wishima yarakuye ku ngoma abahambaye yimika bicisha bugufi abashonje yarabahagije ibyiza abatunzi nabo abarungika zirayoye yarabungabunze Israel musabyi wiwe yibuka ubuntu ubwiwe yibuka ubuntu bwiwe yaraganiye Aburahamu n'urubyaro rw'imyaka yose nkuko yari yarabyemere basokuru bacu
ngo Mariya araheza agumana Elizabeth nk'amezi 3 hanyuma arataha imuhira. Birumvikana ko Bikira Mariya yasize Elizabeth yabyaye, yagiye afise inda y'amezi 6. Iyo uriko urasoma mu Byahishura umutumwa w'abandi, mugaragaze muze murasesangura mu kigabane ca 12 aravuga amajambo twara turirimba ngo habonetse ikimenyetso mugore yikwije izuba, ukwezi nako kwari musi y'ibirenge byiwe, ku mutwe yarafise urugori rw'inyenyeri, nazo zari 12. Mariya mawe uri mwiza cyane, ndashaka ko imisi yose no kwama nicaye ku birenge byawe meze mbaje sanamu yanje gushikise nawe. Ariko ako kantu ko kubanza fais attention, be careful, ndaririmbye. Ngo hanyuma haboneka mu ijuru Ibyahishura Apocalypse 12, Ibyahishura umutumwa w'abandi igabane ca 12 cyagatangaza, umugore yikwije izuba, ukwezi nako kwari musi y'ibirenge byiwe, ku mutwe wiwe naho yari afise urugori rw'inyenyeri 12. Nukuvuga ngabisigurika ubu n'ubutore bwa Bikira Mariya. Urumva ico kimenyetso cyabonetse mu ijoro, nico gituma abamarayika bari bagatiye ubuzima bwiwe. Umugore yikwije izuba, ubundi kwikwiza no kwambara sibyo, kandi Kristo niwe zuba, no kuvuga n'umugore yizuye Kristo. Na utanga icyo adafishe na ubwari icyo atasamye. Ukwezi nako kwari musi y'ibirenge byiwe, ukwezi niki n'umugore siko, no kuvuga abandi bagore musi y'ibirenge byiwe ko bitaye bipfukamira. No kuvuga ibisi ndiko ndabikura mu mutwe cya muberebere nose kwa mama, biri mu gitabo cy'Itanguriro. Musi ndiko ndigisha, sindiko ndaprofetiza mu bitandukanye, ariyo kwigisha, ariyo guprofetiza, ariyo gusenga, ariyo gusengera amazi, bw'ikintu mutarabitandukanya ubanyene bizabagora. Ismail n'urubyaro rwiwe, izi ni indoto za Yosefu. Yakobo, Yosefu, okay. Muri ibi bice ibi zini indoto za Farawoni. Sawa, ni mu kigabane cya 37 cy'igitabo cy'Itanguriro. Imumviriza indoto naraye ndose umurongo wa 6. Twariko turatekera imiganda mu mirima, nzabona umuganda wanje uribyuye urahagarara, mbona imiganda yanyu ira ukikije, yunamira umuganda wanje. Bene bamushura bati no kuvuga rero ko uzotubera umwami canke ko uzotuganza. Noneho barushirizaho kumwenga kubera indoto ziwe n'amajambo yiwe. Yosefu asubira kurota izindi ndoto, azirotorera bene wavuga ati nasuye kurota izindi ndoto, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Umva inyenyeri 11 Yosefu aravuyemo uko n'abangu 12. Azirotora se na bene wabo. Sara mukangamira avuga ati izo ndoto warose ni nyabaki. No kuvuga ko jewe nyoko, urumva se yako nyina wawe na bene wanyu tuzoza gukubita inkoro hasi imbere yawe. Bene wabo bamugirira ishari, ariko se wiwe azigama ayo majambo. Umva rero izuba n'ukwezi
n'inyenyeri. Inyenyeri n'abavukanye ibyo byose ni ukuri pe Imana yarabirutiye abagore bari hasi. Muga kuko Kristo aciye bugufi abari hasi nta mimwe ngo yagiye arirukanga kuyitora sika 99. Murumva ko Imana mushobora byose. Noneho kubera umubyeyi Bikira Mariya nico gisato no mwijuru arabaye intureke ijuru abari ryo rizagutabara. Ntabwo yigeze atabagwa n'ingwano z'amaboko y'abana b'abantu. None rero mubyumve munezerwe mu binezererwe umubyeyi Bikira Mariya yabaye akaroro keza ko kwizera Imana no kugamburukira Imana nkuko Luka 1:38 abivuga ngo ndumusabyi w'umukama nibimbere nkuko ndabishaka. Umuntu wese n'uyu munsi Imana yacashaka buzura mutima mwiranda kugira ngo ibatume kubohora igihugu cayo, kugira ngo ijambo rya Kristo ngo nimwemera mugatutugwa kubw'ijambo ryanje ngo datazobakunda nanje nzobakunda kandi muzosaba data icyo mushaka cyose mugisabishije izina ryanje muze mukironke. None ntiyakagira amahane abyuka mu mitima yanyu nimwuzuzanye mwese akabyumva kujya mu mazu y'abakire abariyo freezer hariyo frigo wese uratora kabati muratora mukate igitumbura ivyamwa amata ibyo kurya iki nukuri pe naco muwa mukenye kujya rero ataco muwa mukenye reka nubu muri uku kwizera turonka ataco bikenye dukenye ariko niducane rubanza kukisi nindaro gusa n'umwanya muto namba wumva ivyo uriko urakora uyobowe na mutima mwiranda atanzigo atashari atagahinda atamubabaro harimo ubutunzi harimo iterambere gira ipfuye ry'ukurondera itegeko ry'Imana ibisigaye byose mu byihose. Kama Yesu Kristo mukozi mwiza ndagushimiye cyane. Urakoze kandi urakoze. Ugize neza. Ukomeze utwubake, ukomeze utuburanire. Ubundi aba bana bawe buzuze mutima mwiranda. Kugira ngo bamenye ngo mbega uyu munsi kuduga ku musozi niki. Kuduga ku musozi ni kwibwira mu mutima wawe uti niki coshikana mu mahoro y'Uwiteka, niki coshikana mu byishimo, niki coshikana mu muhamagaro wanje, niki coshikana mu by'Imana yasezeraniye. Uzobukoze n'uduha mutima wa mwiranda akabitwumvisha. Aha niho Bibiliya ivuga muri Zaburi ya 15 intungane nizogera ku musozi mwiranda w'umukama. Yezu ndarisengeye muri jambo ndagusabye abana babakure mu amahano zobukoze nabwo uwatugenye ngo tuje guhanira nako byo mubyeyi Bikira Mariya ko byiki ubwiza Imana yamutatse turabuzi kandi igikorwa cyera gikoze no baraca gikora nimbarika Imana yabishatse ariko duhe kumva ijambo ryawe. Dawudi yaravuze ngo mukama nindazokwibera mu ihema ryawe nindazogera ku musozi wawe mwiranda. Arishura ngo nuwagende agenda n'umutima utunganye akora ibigororotse akavuga ukuri kuva ku mutima no wadakoresha ururimi rwe mu kubeshera abandi atagira inabi mugenzi we kandi ntatuke ababanyi no watere kwigicibwa mu maso yiwe ariko agahiteka abubaha umukama no burahira indahiro imufata niyivuguruze no utagurana amahera arondera inyungu atakira impera yo kugura intungane ugira ibyo bintu byose nazigera atirigana. Ntabwo mukama utweretse ko ari ibirenge ari imisozi ari umwete ari ibiki ari umunsi umwe mu mwaka tuzokwitegurira ahubwo utweretse ko ari ubuzima bwa buri munsi tubwiriza kwitegurira umuzo wawe ububasha bwawe ubutore bwawe ubushobozi bwawe n'ubudangarwa bwawe. None rose nyene icubahiro none rose mushobora byose none rose nyene ingaji none rose nyene ubudangarwa duhezagira uduhe ijoro ryiza duhezagira uduhe amahoro y'umutima duhezagira uduhe kuryama twizigiriye mu ijambo ryawe abagize izo ngendo ubahe umugisha ubahe igisubizo ku bibazo byabo abatazigize bakumva ijambo ryawe bakabaho batakuryajyanya bakabaho bigirwa kuri gicumuro bagukunda kandi bakubaha mukama ntubirengagize no mu kanwa gatoya turarire uturindire impome zacu uyu munsi uganire natwe uryamane natwe ukorane natwe wezagire twebwe uyu munsi uturinde kubabara uyu munsi uturinde agacinyizo uyu munsi uturinde ubugwanabi uyu munsi uturinde icyitwa ububi bwose n'ubugome mu izina rya Yesu Kristo
umugisha w'Imana ndawakiriye mu mutima wanje kandi ndawatuye no kuri abo bose twari dusangiye inyigisho n'irisengesho. Amen. Mukama ababaje ibibazo kumbure batishyuwe neza, mutima wa mweranda narushirizeho gukora kanatsinda, ntabwo iri ari iherezo, sibwo buhinga, sibwo bwenge bwa nyuma, oyaye, ahubwo mutima w'Imana nakomeza akore kugira ngo turushirize kuryoherwa n'ubuzima. Amen.